kuko nzi ivyiyumviro mbiyumvira ko ni jewe uhoraho mbivuze ko ari ivyiyumviro vy'amahoro atari ivy'ivyago, kugira ngo mbahe ivyizigiro vyo mw'iherezo ryanyu. Amen. Ndiko ndabikubwira, menya ko hariho imigabo Imana yateguye kuri wewe. Aho ngo batware tumve neza. Uwo mwicaranye mubwira uti hariho imigabo Imana yateguye kuri wewe. Ubimwumvisha? Ndabaramukije mwese mu izina rya Yesu. Amen. Yesu abahezagire. Amen. Icigwa nise kubana namwe mu mashure kugira dushike ku c'Imana yaduteguriye. Ico cigwa tuba tumarana uyu mwanya ni cigwa kirekire, mwemwe yarashishikaye kucagura muri jewe, ariko ni umwanya muto dufise kandi biragenda neza. Rero mwe muyera ku mafisi uruhara runini nya cyane mu bintu byose. Mwe muyera aragutse cyane, nitwomumara reka azoshaka twigisha kugira ngo bigende neza. Reka dusoma amajambo y'Imana, Daniel igice ca mbere duhere ku murongo wa mbere turageza 21. N'amajambo atari make ariko turayasoma, turanyarutsa nta na kimwe. Ni byiza ko dukoresha Bibiliya. Agenda akunda gukoresha Bibiliya cyane uko ndakunda kwigisha no nkoresha Bibiliya. Bibiliya iravuga cyane kandi irimo ubushobozi. Ko mu ngabire Imana yampaye, ngabire kwigisha irimo kandi ngabire nziza nayo nyine. Dusome dore ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 21. Mu mwaka ugira gatatu Yehoyakimu umwami w'Abayuda ari ku ngoma, Nebukadineza umwami w'i Babuloni yaje gutera Yerusalemu arahakikiza. Umwami Imana agabura Yehoyakimu umwami w'Abayuda mu maboko yiwe, bona ibintu vy'imbombo bimwe byo mu ngoro y'Imana abijana mu gihugu c'Ishinari mu nzu y'Imana yiwe, ashira ivyo bintu mu nzu y'ububiko bw'iyo mana. Nuko umwami abarira Ashipenazi umukuru w'inkone ziwe kuzana bamwe bo mu Bayisirayeli bo mu nda y'ingoma n'abo mu bafasoni b'imisore batagira agasembwa ariko b'indanga, bari uburyo mu vy'ubwenge bwose, babahanga mu vyo kumenya, bisorongozi mu vy'ubwenge kandi babereye gukora ibwami, kugira ngo abigishe inyandiko y'Abakarudayo n'ururimi rwabo. Nuko umwami agera ingaburo bahabwa iminsi yose ivuye ku vy'umwami afungura no ku giturire yuhira, kandi ko bagaburirwa imyaka 3 ngo niyashira babone gukorera umwami. Nuko muri bo mu muryango wa Yuda hari Danieli na Hananiya na Mishayeli na Azariya. Nuko uwo mukuru w'inkone abita yandi mazina, Danieli amwita Beluteshaza, Hananiya amwita Shaduraka, Mishayeli amwita Meshaki, Azariya amwita Abedenego. Maze Danieli agira imigabo mu mutima kutazokwihumanisha ibyo kurya by'umwami cyangwa igiturire yuhira. Nicyo cyatumye yinginga uwo mukuru w'inkone kugira ngo ntiyihumanye. Nuko Imana ituma Danieli akundwa n'umukuru w'inkone, amutera imbabazi. Maze uwo mukuru w'inkone abwira Danieli ati, ndatinya umwami Segaba yabagereye ingaburo y'ibyo murya n'ibyo munywa, vyomera bite ababonye mwonze mu maso mudasa n'abandi basore burungano rwanyu, muzoba muncishije umutwe ku mwami. Nuko Danieli aca yinginga umubwiriza, uwo mukuru w'inkone yashizeho kuraba ibya Danieli na Hananiya na Mishayeli na Azariya, ati ndakwinginze utugerageza twebwe abasavyi bawe iminsi 10 baduha indya z'insoromano aba arizo turya n'amazi yo kunywa. Uheze uze witegereze mu maso hacu no mu maso h'abasore barya ku vyo kurya vy'umwami, maze kuzobona bimeze aba ari kuzotugenza twebwe abasavyi bawe. Nuko abemerera iryo jambo abagerageza iminsi 10. Iyo minsi 10 ishize asanga mu maso habo ari heza,
kandi bayagayaga ku mubiri kurusha abandi basore bose barya ku vyo kurya vy'umwami. Nuko mubwiriza aca bakura kuri ivyo vyo kurya bashingiwe no ku giturire bari bakwiye kunywa abahindya z'insoromano. Maze abo basore uko ari bane Imana ibaha gukerebuka no kuba uburyo mu vyo bigishwa vyose no mu bwenge, kandi Daniyeli yari n'ubwenge bwo gutahura ivyerekanwa vyose bo n'inzozi. Nuko iyo minsi igeze umwami yari yarashinze ko babazana umukuru w'inkone abashikana imbere ya Nebukadineza. Nuko umwami aganira nabo, ariko muri bose ntihabonetse uhwanye na Daniyeli na Hananiya na Mishayeli na Azariya. Nico catumye bagirwa bo gukorera umwami. Mu ijambo ryose ry'ubwenge no kumenya ico umwami yababaza, yasanga barusha abanyamareba n'abapfumu bose bo mu gihugu ciwe cose ibihetangabo 10. Nuko Daniyeli aguma ngaho gushitsa ku mwaka wa mbere umwami Kuro ari ku ngoma. Dusome Daniyeli 3:28 kugeza 30. Nebukadineza aravuga ati Imana ya Shaduraka na Meshaki na Abednego iragahimbazwa, niyo yarungitse umumarayika wayo ikiza abasavyi bayo bayizigiye, kuko ijambo ryanje baricishije ukundi bagaheba amagara yabo, kugira ngo ntibagire iyindi mana n'imwe basaba canke basenga atari Imana yabo. Nico gitumye nshinga icagezwe yuko umuntu wese wo mu bwoko bwacu canke ihanga canke wo mu bavuga indimi zitari zimwe azovuga nabi Imana ya Shaduraka na Meshaki na Abednego azohimbagurwa, kandi urugo rwiwe ruzosigara ari itongo, kuko atayindi Imana iriho ishobora gukiza bene ubu buryo. Maze umwami ashira hejuru Shaduraka na Meshaki na Abednego mu gihugu c'i Babuloni. Igice ca 6 kuri 25 kugeza 28. Igice ca 6 25 kugeza 28. Nuko umwami Dariyo yandikira amoko yose n'amahanga n'abavuga indimi zitari zimwe baba mu isi yose ati amahoro agwire muri mwebwe. Nishinze icagezwe ngo mu bwami bwanje iyo buva bukagera abantu bahindire agashitsi imbere y'Imana ya Daniyeli bayubahe, kuko iyo ariyo Mana nzima ihora ihangamye ibihe vyose. Ubwami bwayo ntibuzokwigera buhangura, kandi ingoma yayo izoshika no kwiherezo. Niyirokora igakiza, ikora ibimenyetso n'ibitangaza mu ijuru no mw'isi, kandi niyo yakuye Daniyeli mu menyo y'intambwe. Nuko ku ngoma ya Dariyo no ku ngoma ya Kuro umuperesi Daniyeli agira ikiganza ciza. Yeremiya 2:9-11. Yeremiya 2:9-11. Kuko nzi ivyiyumviro mbiyumvira ko ni jewe Uhoraho mbivuze ko ari ivyiyumviro vy'amahoro atari ivy'ivyago, kugira ngo mbahe ivyizigiro vyo mw'iherezo ryanyu. Amen. Mana turagushimiye kubw'aya majambo, ububasha bwawe bugendagende, ijambo ryawe rigira ububasha n'ubushobozi mu mitima yacu nyakubahwa. Uhagarare muri jewe uvuge wiyerekane. Turasubiye gufatambira ububasha bw'abadayimoni mu izina rya Yesu. Turakanagira inkomezi z'abarozi n'abasataniste. Iki kibanza nikigotwe n'amaraso ya Yesu Kristo, ubushobozi bw'Imana bugendagende. Tubisabye mu izina rya Yesu. Amen. Sinzi ko ari umuntu ayoba afise Bibiliya y'Igifaransa. Uwo afise Bibiliya y'Igifaransa dusomere uyu murongo wa 11 wa dusomye muri Yeremiya 2:9 ku murongo wa 11. Nimba ari uwo afise Bibiliya y'Igifaransa. Hari urimo? Ego dusomere, reka dusomere uyu ari hafi. 2:9 ku murongo wa 11 kandi amuhe mikoro. Mugako ufise version ngomba. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Yes, I go ahead again. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Nako nagomba. Naya majambo y'Imana mumurikirane sinja gutevya kandi umwanya ugomba uhere. Ariko kandi nasenze Imana ndipfuza ko iri jambo rigira ububasha.
nabwo umuntu wese ari ngaha amenye ko hariho imigabo Imana yateguye kuri we. Abanyumva gorora amaboko turabe. Ndifuza ko undabe, ndifuza ko umuntu wese ari hano, kuko iyi temeje Imana yimpaye ejo mwijoro mbo kuka tuvuye ngaha byangumyemwo numva nkwe yarayurukije. Ndifuza ko umuntu wese ari hano amenya ko hari imigabo, hari imigambi Imana ifise kuri we. Ndabaza birumvikana? Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Hari imigabo Imana bamwe barabizi, Imana ishobora kuba yarabahishuriye, umuntu ashobora kuba yarahishuriwe n'Imana icyo Imana igiye kuzomukoresha, cyangwa imigabo y'Imana kuri we, cyangwa ushobora kuba utabyuzi. Mugabo ndiko ndabikubwira, menya ko hari imigabo Imana yateguye kuri wewe. Aho ngo batware tumve neza, uwo mwicaranye mubwira uti hari imigabo Imana yateguye kuri wewe, ubimwumvisha. Ibi bintu birumvikana? Birumvikana? Harya ibi bintu birumvikana? Murabyizeye ko ari byo? Ndafise ikigo Imana yampaye, naracigishije muri misiyo naho naheruka n'iwacu, naracigishije nakita brochure yacu, mwana giteguye mu gifaransa muri kwagihindura mu Kirundi, nashise mu gifaransa Ouvre le monde, isiriki cyane. Niho tubona aba bantu bariko bajugumbisha isi bita les maîtres du monde. Ibi byose biko biraba, nibo bariko barabigira. Niho tubona yuko na Satani afise abantu yateguye kugira ngo bamukorere mu myanya itandukanye. Iyo mubona ingabire zitandukanye ni Imana ibiriko irakora. Aha rero Imana ishima ko ari ingabire zose. Ndiko ndigisha abakozi b'Imana mu misi ya hari hano bari bantumiye mavuga butumwa, tuko turavuga ku bijanye n'ingabire. Abakozi b'Imana bamenye ingabire ziri mu ishengero, ko hano n'abatangara ibintu bakayita ibintu bitari byo, kuko babonye ingabire batari bamenyereye kubona, bikabananira kuzirira mu ishengero, ahubwo bakazigwanya. Barundi si urumva ntavyo batahura, ariko hari ingabire nyinshi. Aho muri mwebwe hari ingabire zitandukanye zitaraseruka, mugabo zigiye guseruka bijanye n'umugambi Imana ifise ku muntu wese. Muti amen. Amen. Rero ngoma nishimikize ni aba basore nibo namvise ko twovugana ko Daniel, Shadrach, Meshaki na Abednego. Iki gihe sino tuvuga ko birebire umwanya wonjana, ariko kandi harageze igihe Abisirayeli na cyane mu bwami bw'epfo batwagwa kwinyagano bitewe n'ibyaha bari barakoze, kuko ubwisirayeli bwari bwigabuyemo kubiri bivanye n'ibyaha n'iswari ndende. Aba ndiko ndavuga ko na barepfo mu Buyuda. Hanyuma rero hacaba ibinyago bishika bitatu Imana ikoresheje Babuloni. Aba basore rero bo bagiye mu kinyago ca mbere, bari barongowe n'umwami yitwa ndamunyagire gatonya, ariko ari umwami yari yararongoye Ubuyuda, namwibuka namwabwiye, ariko naho mutomumenya ntaco bafasha. Hanyuma batwagwa kwinyagano bajana n'abandi bagiye, mugabo bagenda Imana bafise ko imigambi. Hari ico Imana yagomba kuzobakoresha bari i Babuloni. I Babuloni cari igihugu kibi cane, basenga izindi mana. Imana iremera ko abo basore bajanwa n'abandi, mugabo mu mugambi w'Imana. Hanyuma rero bashitseyo
niyo ya majambo twamaze gusoma atari make. Imana ikitangura kubugururira inzugi, hari ivyo bita opportunity. Imana ikugurura inzugi imbere y'umuntu, ibugurura inzugi, barashimwa, baca babajana mu ishuri. Muga murumva wari umugambi w'iki? Ngomba kubwira umunyeshuri wese ari hano, kuba uri kuriga ni umugambi w'Imana. Kuba uri kuriga ni umugambi w'Imana. Mundabe kandi imbeho irikirahera, imbeho irikirahera. Kuba uri kuriga ni umugambi w'Imana. Barugururirwa, baja mu ishure, babashira hamwe n'abandi, kuko wari umugambi w'Imana, kugira ngo Imana ibashire mu kibanza bategereza kuzokoreramwo. Iyo tubona abanyeshuri bariko bava mu mashuri turababara cyane. Hari iwacu barava mu mashuri, mugabe Imana ishimwe, nibaza ko umurindi wo kuva mu mashuri uri kuragabanuka, kuko muri yankadrema twagifashe mu minwe. Twasanze Satani karagwanya umugambi w'Imana, abantu bakava mu mashure, kandi Imana yari ikeneye kubakoresha mu bibanza bitandukanye barize amashuri. Hari ahantu nagiye bamicigwa cyo gukundisha abanyeshuri kwiga, twaravuganye kandi Imana ishimwe narabonye ko bagifashe, kugeza aho dusezerana ko bazokwiga kugeza amashure bayahejeje yose. BMD izo ndome zose bakaziheza, bakaroreya, maîtrise, doctorat, kandi birashoboka. Ejo muri turi mu gikorani wacu twaranezerewe cyane, tubonye umwe mu bo twankadra bahaye buruse yo kuja mu Burusiya. Nkadrima twaciye tumwemerera agashimwe, kuko twebwe ubu turatanga ubushimwe bw'abana babaye aba mbere buri mwaka, kugira ngo duhimirize kwiga n'abatoye igitsita guhera ku manota kanaka, kuko twaramaze kubona ko Satani agomba kuvyivangamwo ngo abantu umugambi w'Imana uhagarare. Aha ngo umunyeshuri wese ari hano n'uwaratanguye kuvyiyumvira ko agomba kuva mu ishuri, burya ni Satani agomba yica umugambi w'Imana kuri wewe. Biko biratahura, muriko murabitahura, turaba bariko barabitahura. Aba banyeshure Daniel Shadrach Meshach na Abednego baca mu ishuri twamaze kubisoma ngaha. Imana ikijana nabo muri iryo shure, ikirabugurura inzugi, bagira ubwenge. Ngomba ndababwire yuko Imana yugurura inzugi bivanye n'umugambi wayo ifise ku muntu. Mwemu yera kabibamwo. Iyo turavuga mwemu yera no mu ishuri ajyayo.